burageze intore ntindirere si intore ntindi mwakunze igiye kubashikira vuba cyane n'uyu munsi rero mu gitondo aho Amedemani Irakiza yazindutse muri shuti y'intore ntindi aho bintu vyari vyifashe neza cyane twazindukiye ku rugo rwiwe aho twasanze ariko aritegura kugira ngo ashobore kuja gushutinga iyo ntore ntindi reka twinjire mu mizi rero ukuntu ibintu biriko biragenda neza cyane abantu benshi baravuze ngo Amede yasuruye ngo nta sinema ari karakina ngo noneho kabaye ngo umurindi w'inkoko ntuyibuza kunyimbere w'umuryango ariko uyu munsi yabitweretse neza cyane aho twamubonye agiye guturuna iyo filime y'intore ntindi tucumva bivuga twari tuzi ko aramarimirimi ariko akarimi kavuga inangorore kagororoka tumaze kumva igihe yari yuguruye Salon de Beauté ariko aravuga neza na neza yuko azocaja gukina intore ntindi bamwe baravuze bati turavye neza na neza umutayo watwawe n'iyi Salon de Beauté wari mwinshi cyane kuko nta yandi mahera yari kurunka aho aja gukina intore ntindi aho naho abandi nabo bariko baravuga bati Amede mw'iyi minsi amafaranga afise ivu niryo rike naho rero tusa tugenda neza tukavuga duti mbega bizana nahe biva kuki kugira umuntu ngo agume ahezagirwa bahebiyake niwe bakorana musanzwe mubizi niwe bari kumwe mu bikorwa byabo vya misi yose aho basanzwe bakorana mu buzima busanzwe ibintu vyinshi bakaba bunganiranira mu bikorwa vyabo imisi yose uzokora ikintu ata mutima mu bugikizemwo utabanye nabi n'abandi nta kabuza ikintu cawe kizogenda neza cyane aha naho rero twovuga ati nk'abantu bamwe mumurabiye kwa karorero Amedemani Irakiza mwohakura ibintu vyinshi kuko n'ibintu vyanyu vyokundwa ego bamwe hari abakora ibintu bikundwa ariko ntibikundwe na bose ugasanga bikundwa n'igice kimwe ikindi gice naco kiravuma kandi uvumwa na benshi ugatota kandi umuvumo urafata naho utari w'abavyeyi bawe ukira gusa kubo uwakuvumye abikuye ku mutima kandi abikoze wamukoreye ikosa nta kintu wokora ngo gikundwe na bose kandi musanzwe muzi yuko nyene atawankwa na bose ariko n'imiburi hari umuntu akora ibintu ukabona neza na neza yuko ariko abikora yitanga akarorero ka hafi ni Excribam n'amafaranga menshi afise cyane ariko ireresi ku rubuga rwiwe ntimwigera muyibura imbwa irinzireka kurya inyama niba yayihaza ibirindiriye ihore ababonye rero Amedemani Irakiza mw'iyi misi ariko aratenyenya gato ikumbure ariko ararindira kugira ngo ashobore kuduha ireresi intore ntindi baravuze amajambo menshi kumbure ngo ubukene bwamufashe ngo yabuze ngo ivyo ashobora guko ayabuze amafaranga ashobora gukoresha iyo ntore ntindi ariko icyo nababwira cyo umugero uva kunyo kandi imbere yo gusimba neza urabanza ugasubira inyuma kugira witangure naho cyo kinogo kingana gute ukagisimba aha naho rero Amedemani Irakiza tugiye kuraba neza na neza kubikorwa akora aritanga cyane kuko arazana amareresi meza cyane eka se wowe nyene n'uyu mugabo Mr Sami arakora neza cyane gusa nukabyimba aho rero twosha tubona neza na neza ko Mr Sami ari umwe mu bantu bitanga mu gukora amareresi meza cyane kandi ariko ayakora ari menshi kubwishi mbebuze amareresi meza oya mvuze ko akora amareresi menshi gusa ivyo ubwiza tube turavyihogeje nta sinema nta reresi bambi mu gihe yabonekanye gusa karite niyibambi reka tugende rero tugaruke kwa Amedemani Irakiza mbaze rero ndabahamagarira abantu mutari bwagire subscribe kuri BMT mubanze musimbire ko hampande yo kuja kwa Excribam reka rero tugende neza na neza tubone yuko ireresi yari yizwe ko cyane yariko irategurwa neza cyane aho Amedemani Irakiza yamaze hafi ukwezi kose yiyugaranye ariko arandika ibi bice by'intore ntindi ikurikira ndetse rimwe na Excribam bakaba barafashanya mu kiringo
haba hakenewe ama ide. N'uyu munsi rero mu gatondo ka kare yazindutse agenda kubikora neza cyane. Aha naho rero twovuga ko mw'iyi minsi Amede atakiri Amede wa kera, umwe mu kuja guturuna filime yenda kugurisha nyine nk'abakanamutwenga, wa undi babwira yuko isura yiwe ifyataguritse itoja imbere ya kamera. Amede w'uyu munsi ni Amede afise icatanga n'ico asigarana, afise icaha umugenzi nawe nakagira nico yiha nubwo bakimwita ko ari kirumbire. Ivyo navyo vy'uburumbire birahera kuko imbwa zikurikira amagufa. Nibitangaje rero kuba umuntu yabanje kurondera amagufa kugira ngo imbwa nazo zizomukurikire, kuko turabona bamwe naho n'abandi babikora barabikora yego, gusa rimwe hari igihe bibatera umushwano n'abandi bantu abara bagenzi babo bagahinduka basi bivanye n'akantu gatoyi, bivanye na vya bindi usanga abantu bamwe bameze nk'abana mu mitwe. Abana nibo uhaye imfungurwa ukihakwa akayiko kamwe kandi ari wamuhaye asha vyimba akavyimbagana. Rero dusha tugenda neza tuvuga duti reka tubashimire mwebwe abakunzi b'Ireresi Ndundi, mwebwe mudasiba kudukurikirana ataco mudusavye, gusa natwe tukabaha ibikorwa vyiza cyane. Ni Ireresi yavyamaho rero yabahebiyake iriko iguma ibandanya igice c'15 kiraje, mubandanye mudukurikirana namwe muzobona ibintu bigiye bitandukanye, kuko burya Ireresi Ndundi zirigisha ku barundi bene wacu ndetse n'abanyamahanga. Aha naho rero twababwira duti abafana mudasiba kudukurikirana natwe turabakunda cyane, kuko ntawo kwanka umuntu amukurikirana. Reka tubashimire ku mutima mwiza mugira mu kudukurikirana, nubwo rimwe twebwe nyene ubwacu tutaborohereza ngo twumvikane, ugasanga turiko turabacanishamwe twigungira ku kamengo mwabo bafana harimo n'igice cyabo twaremye. Rero reka tubashimire abafana bose, muri muntu wese azi yuko akurikirana igikorwa c'umurundi uwo ndamushimiye neza cyane, kuko numufana wacu, kuko ukurikiranye ibikorwa vya mugenzanje ukanamufasha eka ubumfashije ntubumeze nk'abandi bagira utuntu dutoyi tw'uburofa bagasabaza gukumira abandi kumbure bibaza ngo barose inzahabu, kumbe barose umusenyi wo mu ruzi. Reka rero ndabashimire ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane. Nyuma y'ikiravu kuva ku Nyishu Media ndababwira bati gira subscribe musimire kuri Salon de Beauté yo kwa Amede mu Kamenge, murabe nawe muze murasokorezaho kuko ibintu birasa neza cyane. Ni rero kwa X-ray bam ndabibutse kandi kwireresi nziza irikira cako iguma ibandanya vuba gato cyane. Amede nawe arabaza n'intore ntindi bivuze yuko mutagiye kugira irungu aho mugiye kuza muri rabiri bikorwa bigiye bitandukanye n'abandi mubanaye bo bakurikirana nka Mayeri Kiramvu. Reka ndababwira ati mwakoze kubana nanje, ciao ciao.